Muri iki gihe ubuhinga bwa none butera imbere ku munsi, imbuga ngurukana bumenyi canke hwaniro zirakoreshwa cyane mu gushikana kure ibikorwa by'abantu batandukanye. Mugenzi Alfred na Rwagabiye Irving ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gushikana kure ibikorwa byabo baratwiganira akarusho kavyo. Je ndi artiste ndabikora ki artiste no kuvuga cisha ko ibikorwa byanje abantu bakamenya ivyo ndiko ndakora nkamenyekanyishiriza ibintu by'abantu. Urumva rero jewe novuga yuko ni ikiraro kishikana ku banywanyi n'abampakazi kuvuga amashirahamwe abantu bose batandukanye baragira bati abantu baragukurikirana urageze ku bantu bangana gutya hanyuma rero twashaka natwe gucisha k'ibyacu akazi rero kabonetse gutyo. Ku muntu afite urudandazwa canke afise ivyo ashaka gushikiriza abantu yamagerageza kondera iyo abantu bari ni kuvuga yuko nabari bari ku isoko ucugerageza kondera ko bari ku isoko kugira ushobora kubafasha ikintu arico ubashikiriza canke urudandazwa ushaka kugurisha. Rero digital nuko abantu benshi urazi inyanya bayimara bari korakoresha imbuga ngurukana bumenyi niho bari niyo soko nshasha niho abantu bamara umwanya bicaye niho bamara umwanya ko ravugana usanga umumama wacu yicaye karabaza ati makuru ni gute hiyo niho amara umwanya akareja yumviriza radio canke akicara ahantu kanaka mugabo ubu usanga yicara ahantu ido kuri internet ni kuri WhatsApp no kuri Facebook. Rero importance yacu nuko ku muntu afite urudanda canke afite icumbi ashaka gushikiriza ahantu hambere akwiye gushira ingufu cyane ni ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku bwabo ngo kugira imbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa cyane mu kwiteza imbere leta irafise ico yoterera. Twamagarira leta kugira ibaza ko benshi batabijako kubera nta nzira turaronka zo kugira bitwinjirize uburyo bukwiye. Nibaza yuko ari ivyo benshi badashoka babihurumbira ariko abamaze kubikora bo urabona ni benshi. Ico nsaba ni ibishise gutahura kumviriza abajeune afite ivyo bikorwa bakora koreraho kumenya ati ni gute dushobora kubafasha ni gute dushobora gukorana nabo ni gute dushobora kubatera intege ni gute dushobora no kumviriza. Umuvuduko wa internet uri hasi canke icikagurika ry'umuyaga nkuba ni zimwe mu ntambamye zituma abantu badashobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi canke hwaniro uko bavyipfuza.